tujanye naje imbere tuzojana nk'akimana ikunda abajane heje imbere tugiye imbere tugiye kandi tuzoshika basha ndayemera kano kavura mama kavoma abagabo ko kwa mivumbi na minyago yagiye gukunda ngo miziri caha ikiriza imitari tenga sigisabo iraberewe gose abigeme bacu n'abadamu baba hari igihe berekana bikoreye ibiseke nuko mu mico y'abarundi turazi ko abigeme babita abanyaruhimbi abatezi bantu nuko baba ari inshoreke iyo baje kuzimana rero berekana yuko baje kuzimana abantu bakaza bikoreye ibiseke. Amazina yanje kuri karangamuntu Ndayizeye Christine, ariko ibikorwa nsanzwe ndangura mu by'akaranga hari abandi ku izina rya Mama Africa canke Mère General mu byo njejwe navyo muri club Intatana. Nitwa ko ni umuvyeyi murezi, ndamaze imyaka 25 ndi mu bijyanye n'akaranga ku Burundi mu gufasha baruka kugira tubakundishe Uburundi n'ibyago. Jewe nitwa Ndihokubwayo Aster, nkaba ndi muri club Intatana kuva iyo club ikibaho mu 2009. Numva ko ndi mu bayitanguje uno munsi nkaba ari je ndayirongoye. Nanje nitwa Happy Delicia Mukunzi, nkaba ndi mu Ndangakaranga Intatana. Hama ninjiye mu Ntatana muri 2020 muri août, sigura ngo muri août 2025 zankuje 5 ans. Hanyuma ico nkora mu Ndangakaranga wacu jejwe novuga nti décharger matériel kujya kose muhora mubona turegwa bijya byose muhora mubona inyambaro kitwa cyose inyambaro ku bahungu no ku bakobwa ni jewe ndabiraba jewe ndabijejwe. Nitwa Ale Parfait Irakoze, ndi muri club Intatana. Hanyuma muri club Intatana nsanzwe ndi muhuza bikorwa cyo twokwita mu gifaransa coordinateur. Hanyuma nanjye sanzwe ndi muvyinyi nico kirundi ciza nakoresha. Hanyuma kandi ndavuga amazina y'ikirundi nkavuga n'ibicuba. Jewe nitwa Nduwimana Sedeus, abandi mu mugwi club Intatana, aba maze imyaka 16 ndi muri club Ndangakaranga Intatana. Anje mu byinjejwe ndi mutimbo, aba ndi mukuru w'ingoma. Intatana no kuvuga zatanguye 2009. Rumva ko turamaze imyaka 16. Ngo mwatanguranye nazo rero? Batanguranye nazo kubera twari dusanzwe abo twatanguranye turi kumwe tumuranye imyaka 10. None ico cibiro cavuye cyo gushinga Intatana? Icyiyumviro cyane cyane cyavuye ko abo twari kumwe basa nuko umugwi uri kurakura. Iyo umugwi rero uri kurakura ni nka kujya ku mwana ari karakura mu muryango, usanga hariho ibyiyumviro bitanguye
gukura muri we akumva yoteramira ahandi mu wundi muhana cyangwa mu kindi gice no mu bagumyabanga tuva mu bagumyabanga n'umuntu atana harabayeho gukura kw'ibyiyumviro hanyuma iyo umuntu ariko arakura cyangwa n'abantu bari hamwe hariho mudaca muhuriza uko nyene ngira no mu muryango uramaze kubyumva iyo umwana avuze ko agira aje kubaka si bose baca bashoka babihurizako ariko umwanya uri kuragenda ngo nk'uko bavuga ati ibihe biha ibindi usanga byakunze rero no muntu atahana nuko byatanguye mu mugwi wacu dutamba intambo nyinshi zitandukanye umugwi w'abakobwa par exemple turafite intambo y'umutsibo turafite intambo y'umudiho turafite amaka turafite igihambwe hama izo ni nke mu zo dutamba kuko ni nyinshi nshatse gutanga exemple hanyuma ku mugwi w'abahungu bafite akanyarusizi bafite umuyebe n'ingoma turatamba ingoma turavuza ingoma murabizi ko dufite umugwi w'ingoma w'abatimba mbega intatazuba zimaze gusohora indirimbo zingana gute indirimbo intatara zimaze gusohora kuva zikibaho ni indirimbo nyinshi cyane kuko tugitangura twasohora ku mabumu albumu nayo yabigizwe n'indirimbo 12 naho twarashohoye nk'albumu 3 zibiri nimba ntihenze mu nyuma rero dutangura gusohora indirimbo imwe zibiri ugiye guteranya usanga twababa hafi indirimbo 40 cyangwa 35 izo ndirimbo nyene ni muri wa mugwi yaguka muzikali zandika hamwe n'uwundi ashobora kuba ari muri yaguke y'abadamu batambara ashobora kuvuga ati zinanditse akaririmbo abakuvuye uwo mugwi twita groupe musicale mu bikorwa ujejo harimo kugira composition y'indirimbo nibyo nyinshi usanga ziba muri abo baba bari mu mugwi wa musicale mugabo no mu batimbo cyangwa umugwi w'abadamu urasangamo harimo abantu bandika bakanabyina byumvikana ko rero yuko umuntu wese umuntu atana ashaka gukompoza arandika amagashikiriza wa mugwi ugaheza ukayihinyanyura imbere yuko twitwara muri kubyina n'ingabirano ariko iyo ngabirano irakuzwa mu kubikuza rero umuntu ariga kugira ngo ushobore kuko nka twebwe muri club intatana dusanzwe turirimba dukoresheje n'aya mainstrima y'ikizungu harimo n'anyene mainstrima y'ikirundi kandi yose arafise umuziki wayo rero birakenerwa yuko umuntu iyo ngabirano yiwe agerageza kuyikoresha mu kwiga kugira ngo ashobore kuririmba ibiryohera ugutwi bigashikira n'umutima ngerageje kuraba nka jewe nk'umutimbo iyo mvugije ingoma benshi bazi yuko ari utugenegene muga n'ubuhinga iyo mvugije ingoma biratuma umubiri wanje wuguruka impande zose ndiyumvira neza nkagira fizike inguvu nk'uko mubibona nkaba mbangutse no mu buzima bwa misi yose mu byo nkora kumvuze kubera mvuza n'ingoma mu bisanzwe izi n'ingoma z'Uburundi iki akaba ari ikigabiro cy'ingoma z'Uburundi ikigabiro kaba kigizwe n'ingoma 11 kuduga mu bisanzwe ingoma ngaha zifite amazina yazo bivanye no kuntu umuntu azihagaze ngaha ziratandukanye nuko zitwa izi ngoma mubona nini ninga bazita ibishikizo izi mubona zitandatu zihagaze ngaha n'ibishikizo izi ngoma zindi mubona nono ni ingoma bita amashako mu kirundi gifubetse bakazita marimba hanyuma zikaba zifite ibihimba bitandukanye akaba n'ingoma yo hagati ariyo iyoboye izindi akaba yitwa inkiranya akaba ari inkingi y'Uburundi gerageje kuvuga kuri iyi ngoma y'Uburundi mubona ngaha ifise ibihimba bitandukanye bagerageje kuyiha ibihimba nk'ivy'umukenyezi ibihimba ifise mubona ni munda y'ingoma aha mubona ni mu kibenga aha mubona nuko aho bita ku mubabo aho bita ku mukondo kabifise n'ibindi bihimba kaba byitwa amabere akaba afise n'ahandi hitwa injishi abimenyetso ari ivyo nkuko bami babivuga kuva kera ingoma mubona nibwo bona yambaye urusato ubisanzwe nkuko bavuze ati wakari mu nda y'ingoma kamenya no wayikanye hari ingoma ibanga riri mu ngoma ngaha riri hagati tudashaka kuvugira ngaha
imenywa n'abatimbo bene izina ko zivuze. tumaze guterama ibiteramo bitari bikeya haba ngaha mu Burundi haba muri Afrika ndetse no mu makungu twarajabutseyo. Aha mu Burundi twarakoze ibiteramo ngira birageze nka 6 muri CCF honyene. Twarakoze ibiteramo bibiri muri Arena, twarakoze ibiteramo muri Club du Lac, twarakoze ibiteramo Gitega, Ingozi n'ahandi ibyo byaba ari byo twe twitunganirije. Mugabo hari n'ibindi biteramo byinshi twitabira abandi baduhamagariyemo hanze y'igihugu. Twaragiye nko muri Igoma muri festival yitwa Amani, twaragiye muri Ethiopia muri ibintu bya francophonie, twaragiye aho mu Rwanda kenshi cyane, twaragiye muri za Uganda, Kenya na Tanzania. Aho ni muri Afrika. Hanze naho twaragiye muri Chine inshuro 3, hanyuma twaragiye no mu Bufaransa igihe ingoma zariko zirandikwa kuri liste ya patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ikintu kinjohera mu rubanza nuko ndiko ndavyina nkabona yuko abantu bariko barakira ivyo ndiko ndavyina, birampimbara cyane kuko muca mujana, kandi iyo bariko barabishimura bibona, niba batariko barabishima kandi naho ntibabibona. Ivyo turiko turavyina je ntibiranshikira ngo bareke kubishima, kandi no muri natwebwe muri Club Ntatana twese aho nsanzwe ndabikorera ntibiradushikira sindabibona. Iyo turiko turatamba turafunga ku buryo bw'uko tureka yuko umuntu adashobora guhema, mugabo vraiment tuba turi à l'aise. Ikintu kimaze kunshikira ndiko ndatamba ntashobora kwibagirwa nk'ubu turiko turatamba. Murabona nko mu mamanza baba bagize amadekor, ayo madekor baragirisha ikintu bita ama épingle. Ayo ma épingle vraiment hari igihe wumva kakwinjiyemo ukavuga uti none ndaheba gutamba, uya uca wivuna ukagakurayo kwaje ukacubandana. Rero ni je ntambamye mwa mwarahuye nazo mubishindwa uwo mugubundi ku ntango y'intatana. Gukuza izina birasaba ingufu nyinshi. Ni ukuvuga ko intambamyi nyamukuru ari ukugwana no kugira ngo izina rimenyekane, babone ko hari ibyo bashoboye banyene gutangura ishirahamwe. Ariko kubera bari baduganya ubuhinga ntibyadufashe umwanya munini. Mugabo kandi nta ukura rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Byarasaba yuko turondera n'ibikoresho bitwitirirwa. Ibyo byose biba ari intambamyi kuko urumva n'umutahe uba utegerezwa gushiramwo kugira ngo icyo ushaka gushikako gishike kwihangiro. Cyane cyane ko abarundi bayamaze ati agashambara karafuba, kuvuga ko ubutegerezwa kugira uje mu bantu utegerezwa kuba wisuganije. Ibyo byose rero yari ingwano yo gukorera ko kugira ngo dushobore kubaka izina ry'intatana. Icyatumye mba mu Nyakaranga, jewe nabonye kuva nkiri muto narazikunda, nagerageje kuraba bankuriye barazivuza nanjye nkumva ndishimye, bituma nanjye ngira umunezero gushaka kumenya ico kintu mbona bacho bako bari baranjyanye. Gerageza kubibamwo no kubijamwo, nanga ingufu nari nzi yuko ari ibintu bigoye, mugacasanga n'umwete cisaba byose biranyorohera. Cyanaje muri zanguma cyandazikunda,
cyasanga ni umuco uryoshye cyane mu yindi mico yose. Iyo abantu ni nk'iyo umwana avutse urazi iyo umwana avutse benshi barazana amazina cyane cyane abana urunganwe abana bo mu kibano barazana amazina n'abandi bose bakazana amazina mugaheza rero mukaraba irijyanye n'ico gihe cyane kwita izina ikintu cyangwa umuntu biravana n'igihe muba murimo ko bita context muba murimo. Icyo gituma rero benshi barazanye amazina atandukanye menshi ariko duca turahitamo turavuga kudatandukana. No mu civugo harimo urunani ukitera iteka mu dukoresheje akaranga. Icyo ni civugo cy'intatana ugire urunani iteka n'akaranga. Ibi bijanye n'intambo birafasha n'umubiri. Murabona ko n'aba bamama bibungeze nta uhisha ngo umwotsi inzu yahiye, biraboneka nyene ko Imana yabahezegiye. Uyu ni coach yitwa Irakoze Esther, uyu ni capitaine Ishimwe Divine. Aho mvuze imanza dukunda kujamo kenshi kuko nta ndu yohera tutagiye mu rubanza rw'umuntu abadote cyane mariage. Ariko hariho nabandi bafise nk'izi za cocktail, abantu baba bafise abashitsi, ariko usanga turatambira n'abantu batarenga 10 ariko tukagenda nazo rero turagijamo n'izindi manza ari amanivesere usanga y'abantu bakuze nayo turayajamo. Ibiteramo byacu rero turavyitondera cyane ku buryo tudapfa kugira ibiteramo ku mwanya nk'ubu turifuza gutegura igiteramo tuzokora mu 12 dutanguye kugitegura no munsi. Ariko ubu naho hari ibindi bikorwa turiko turajamo. Twaheruka muri Louis Max twari twatumiwe naho twariko dukorana na Kidumu ku Mutwenzi muri evenement ya Miss Burundi naho nyene baratugomwe turakora tuzokwigisha n'abaminsi gutamba. Urumva yuko ibikorwa bihari. Ico rero ciwacu twagitegura umwanya muremure mu 12. Asaba ikimbira ngo umuntu yinjire mu ntatana. Ikintu gisabwa kugira ngo winjire mu ntatana ni kimwe cyonyine
ni ugushaka kw'iwabo. nta myaka muraba Nta myaka nta ikintu na kimwe twe turaba ngo kritere ngo utayikwije ntuza, ariko kenshi nuko nk'abatamba usanga turonka abana babigeme bari hagati y'imyaka 12 na 22, abo nibo kenshi dukunda kuronka amatweza tukabigisha. muri sosiyete bamwe barabitahura abandi bakabitangarira, abandi nabo ntibumva umwanya tubiha, bavuga bati kubera iki witanga uko kose, kubera iki uja mu marepetition, dufate nk'imisi y'amarepetition mwama muhora ugiye kuri bus cyangwa ugiye hehe, dufate programme ya 15h ushika nka 19h oya 18h nufite repetition bishoboka, umva ntibabitahura twereke witanga gutyo. Ni wa mutima uba ufise ugukunda akaranga, ni wa mutima uba wumva uti iki kintu kirafise aho cankuye kandi kirafise naho kiriko kiranshikana, kirafise naho kizongeza, umva nta kintu ushobora kujamwo atanyungu ukibonamo. Hari ikintu cantesha bu hama kintu mangenda kwiga ibintu bijanye na administration culturelle, ibintu bijanye na droit d'auteur, kubera ko nabona ukuntu amaclub culturelle afatwa mu Burundi, inyifato na twege tugira iyo turi mu manza canke two tura negosia n'abashaka kuduha ibikorwa, nkabona umengo turasuzuguritse n'abantu baradusuzuguye, ugasanga umuntu ariko aravuga ibiciro ntaharura ati mbega aya nina yavuga ndaza gushonka ayo nza guha aba artiste, ndaza kuronka nyene deplace abantu, ndaza kuronka no ntiduharure ibintu dukoresha. Je rero candagenda mwishure ndavyiga ibijanye na entrepreneuriat culturel, nagize amani ma formation menshi kubijanye n'akaranga, kugira ngo dushiremo ico no kwita professionalism mu karanga natwe, uko akaranga bavuga ni ibintu tutugenegene biraho, hama turabitondesha kujya mubona bitonda mu natana. Hajya hariyo ababajeje kwambika abantu, hari abajeje kuraba ko ikibanza tugira dutambiremo kimeze neza, abajeje kunegosia nabo bantu, turashiramo ibintu biri professionnel mu natana. Ibyo byose nivyo nayo nagiye kwiga ku buryo mu misi iza nifuza ko akaranga tutobikora umengo ni kwinezereza canke kwidagadura, ariko tubikore nk'ujya muntu akora mu biro canke ujya muntu w'umujournaliste, natwe tubikore tuzi yuko bidutunze. Kandi naratanguye kubona yuko bishoboka, nka jewe iby'akaranga birantunze, kandi jewe nkora ndi muri domaine ya art et culture kandi ndabayeho, ndiko ndiyumvira kuja gusaba akazi kandi diplome ndayifise. Turifuza kuja ku mashure gukorayo ibiteramo bitarishe, kugira ngo duhebe dukundishe akaranga abana bari mu mashuri, kuko kenshi abavyeyi baravuga ngo abana bubu ntibagikunda akaranga, abana bubu ntibakunda ibyabo. Buriya nta muntu akunda ikintu kabona, umuntu akunda nimba bakunda ziriya ntambo ziva hanze n'indirimbo ziva hanze, nuko arizo bagoma bumva nizo bagoma babona. Umwana rero araheba agakunda icyo. Dushaka rero kwereka abana babibone inshuro nyinshi, kandi n'ukuri abana b'abarundi barakunda akaranga, twe twarayibonye mugabo ntibogakunda batakabona. Uwo mugambi rero turawufise wo kuja ku mashuri, kuko ubwa mbere twara tubarindira baze umuntu atana, ariko ubu dushaka kuza turabasanga iyo bari bibakundishe hama baheze baze mu Icatumye mbona akarusho mu mugwi ndangakaranga inatahana, kuva ku munsi umwaka wa mbere ninjiye mu natahana nasanze ari urukundo. Sanga no mu civugo ca misi yose tuvuga ngo tugire urunani iteka n'akaranga. Gerageje kubira baca dusanga mu yo munyabutatu buvuga, ca dusanga ivyo bavuze
byabaye ari byo ndabona urunani mbona urukundo